Mwagize neza gukurikirana televiziyo Heritage, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ndi umukristo. Muri kino kiganiro murabizi ko tuba dufise abatumire bariko barakora ibintu bitandukanye bifitiye akamaro ikibano abakristo. Uno munsi rero turi kumwe n'umushitsi ava kure mugabo ari kumwe natwe, yitwa Esperance NDORICIMPA. Niyo yatanguje Fondation Esperance NDORICIMPA, ari nayo arongoye. Turi kumwe nawe tuza kumenya ibitari bike ku bikorwa bariko barakora. Esperance, ndaguha ikaze. Murakoze cyane. Yego. Abantu bariko baradukurikirana mbega bomenya Esperance NDORICIMPA ninde? Yego, amazina yanje ni Esperance NDORICIMPA. Nkaba ndi umurundikazi, navukiye i Burundi, navukiye ahantu bita Musigati. Hanyuma nkurira ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko amamuko yacu turabanyakayanza ahantu bita Kabarore Ijene. Nkaba ndi umumama akijijwe, ndi umukozi w'Imana, ndi umuririmvyi w'indirimbo mpimbazamana, nkaba ndi n'umwanditsi, nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Yego, ntuye mu gihugu ca Canada, ndahamaze imyaka 24. Yego. Yego. Canada ni nini? Muba neza majahe? Mba mu ntara ya Alberta, mu gisagara citwa Edmonton. Yego. Ni mu burengero bwa Canada? Yego. Okay. Hanyuma ibikorwa byanyu biragaragara ahantu hose muri kino gihe, n'indirimbo zitandukanye. Ndashaka kutubwire mbega wakijwe ryari, hanyuma watanguye kwitaba umuhamagaro ryari? Nakijijwe mfise imyaka 9, nakirijwe muri Eglise Anglicane yo mu Nyakabiga. Ndibuka ico gihe umukozi w'Imana David watanguje Eglise Vivante niwe yariko aravuga ubutumwa muri ico gihe, hari ubuvyutse budasanzwe. Hanyuma ariko arigisha nkogwa kwijambo, ndagenda ndihana. Ico gihe nari mfise imyaka 9. Uko niko nakiri umwami Yesu. Kuva ico gihe nace ntangura kuririmba muri chorale ya Sunday School, gushika no munsi. Ego. Gushika no munsi urafatanya umuziki, hanyuma ufatanya na Fondation. Ego. Byagenze gute? Ndashaka kutubwira inkuru iri nyuma y'ukuntu Fondation yatanguye. Fondation ukuntu yatanguye, ubundi kuva kera namye ndi umuntu yitaho cyane ibikorwa by'urukundo. Nahora ngenda kuva nkiri ni Burundi ntarimukira mu gihugu ca Canada. Nguye ku kanoti narateka nk'utekeye umuntu ari mu bitaro, nkashira utwo kujya mu mabakuri, nkagenda mu bitaro kuri Prince Regent, nagenda mu sare ya mbere n'iya gatatu, nkagenda nkaraba abantu baremvye batagira ikibaraba bashonje, nkabagaburira. Hari nabo byasaba yuko nca ndaboza, hanyuma nkataha. Hanyuma ngeze mu gihugu ca Canada, kubera yuko ntakiba hano, ntivyanyoroheye kubera yuko hariyanye ubwo buryo ntabwo ntiturekure gukora ivyo onya, nta bitaro ushobora kugenda ugemure, niyo ugwaje umuntu ibitaro nivyo bimugaburira. Naciye mbandanya ndondera abantu b'abagenzi, nkakorana nabo, nkarungika amahera bagakora ico gikorwa. Hari na Eglise navuye no nsengeramwo yitwa Aranatera yo mu Bwiza, niyo nahora ndungika amahera muri ministeri y'abamama, bakaza bagenda mu bitaro. Nabandanije nkorega ibikorwa gutyo. Ndamutse njino naragenda mu mabohero, nkagenda ntaho nigeze ndabagemurira indya, naragenda nkavunjisha amahera nkabaha abo nshoboye kubona nko gahanye muri iri bohero rya Besser. Nahora ngenda nkavunja amahera nkaba 5 bose bakaryoherwa. Mu bitaro narasuma amasukari, ubu bw'ubuyi n'amasabuni, amata amwe y'igiti. Nkaca ngenda mu bitaro, mugabo nkagenda nitwaje kuko ninjiyeyo hari abantu barenga nka 10 canke barenga 10 canke badashika. Ntihabura abankurikira bakanyereka amafacture bati twebwe
turi mu bitaro twarabuze imiti nkaca ndabaha amahera bakajya kugura imiti. Ivyo nabikora ntaratangura fondation, ariko maze kubona yuko ari Imana ibandanye inyagura mu buryo, ndavuga nti kubera iki ntotanguza fondation kugira ngo hariho abanyarukundo hano muri kino gihugu, abakozi b'Imana bifuza gufasha ariko ataburyo bafise, nuko reke tutoja hamwe uburyo bubonetse bagakora ico gikorwa nkuko twitwa yuko turi umubiri wa Kristo, dukorera hamwe kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru. Uko niko natanguje fondation, niyo ntahari ibikorwa bihora bikorwa, bakagenda gutanga ibintu aho twateguye gutanga ibintu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ego n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ndashaka kumenya mbega fondation nibihe bikorwa nyene mu busanzwe mukoreramo? Ego fondation ibikorwa dukora, dufasha imfuvyi n'abapfakazi. Imfuvyi tuzifasha gusubira ku ishuri bitabagoye kubarihira, hariho abo turihira ama minervare, hari abo duhamakaye kugira ngo basubire ku ishuri bitagoranye. Hariho n'indi miryango y'abantu bafise amikoro make, nabo nyene duhora dushikira tugafasha bakagenda ku ishuri ata ntambamye bahuye nazo. Hari n'abandi turihira amazu hamwe. Hari igihe umuntu usanga ivyo ahora dandaza canke akazi yahora akora kaheze, ubuzima butameze neza, bariko baramwirukana mu nzu, naho bonyene turabafise abo duhora duca dufata mugongo tukabafasha muri iyo misi kugira ngo ntibaje mu ibarabara. Muri uwo mwanya tukiga ikibazo cyabo, nimba ari ukubaha umutahe cyangwa kubaha ikindi kintu bokora tukabikora. Nabo nyene barahari, nuko tubigenza, cyangwa tukagenda mu ibohero nk'uko ejo bundi twabikoze, tugafasha bari mu ibohero. Ejo bundi twagiye mu ibohero rikuru rya Mpimba, tujya kuraba abavyeyi bavyariyeyo abafise abana bari guhera ku kwezi kumugweza mu myaka 3. Twagiye tubashiriye envelope kugira ngo bashobore kwifashisha utuntu, tubashira no two kurya kugira ngo bibafashe. Ego kandi barashimye, baranezerewe rwose. Yego ndashaka kumenya umutima wo gufasha mbega Esperance NDORICIMPA yakuye hehe? Wakuze gute? Ubuzima hari gihe abantu baca mu bintu bikabatera kumera ukuntu kanaka, umutima wakuye hehe? Mu bavyeyi canke mu buzima busanzwe? Jewe navukiye mu muryango, ntabwo twarabakire nta nubwo twarabakene. Papa wanje yari umuganga aho ngaho kuri Prince Regent, hanyuma umushahara w'umuganga ucuwumva afise abana 9, bamwe bari muri secondaire abandi bari muri primaire. Hanyuma tukaba twari dupanze, ntivyari vyoroshe, mugabo ndashima Imana ko yaturinze muri ubwo buryo. Ngiye mpura n'ibibazo by'ubukene, ibibazo by'inzara, ibibazo byo kubura amahera kuri inzu, ibibazo byo kwifuza akantu keza ukakabura uri umumama. Ego ibyo bihe twarabiciyemwo, ku buryo iyo mbonye umuntu ariko araca muri ibyo bibazo numva binkoze ku mutima, kuko nca nibuka nanje kiriya gihe nifuza nicompa nkabona uwumfasha. Noshima Imana rero tubikora kugira ngo wa muntu ariko arasenga ngo Imana imwishure ashima Imana. Ntabwo tubikora kugira ngo badushime, tubikora kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru. Yego ico kintu buze kirahambaye, ahubwo kinzanye kuri kino kibazo. Uri kuraraba ibikorwa ukora n'ibindi bikorwa byo gufasha abandi bantu bagenda bakora, hari abantu babivuga nabi, bavuga bati bigenda gute kwijambo ry'Imana rivuga riti ico kubafu ukoze ukujyo ntikubimenye. Mugabo nka mwebwe n'abandi usanga bazanye ibimenyesha makuru, bazanye kamera, amafoto, bigenda gute abantu mwabishiriki?
egome nkunda kubisoma no mu makomantere atari gakenya babivuga mugabo nagomba mbwira bariko baradukurikirana yuko tutabikora kugira ngo tuyerekane kuko ivyo dukora nta nyungu tubironkamwo igaragara ngo turabishize ku rubuga kugira ngo tugaruze amahera twakoresheje oya na gatonya. Dufise impamvu zibiri zibidutuma. Impamvu ya mbere no kugira ngo dutere intege abandi bavyifuza gutinyuka kubikora kugira ngo tube akarorero keza ku bandi, kubera yuko burya n'abana twavyaye batwigiraho ingeso zacu. Rero uno musi ni Esperance NDORICIMPA ariko arabikora, ejo hazovuka uwundi avuga ati na Esperance yarabikoze reka nanje ndabikore. Tubikora kugira ngo tubere akarorero abandi. Icya kabiri arico nyamukuru bidutera kubishira ku mugaragaro no kugira ngo abantu batumenye. Iyi fondation nta myaka 3 iramara twitanguye, bisobanura yuko irakeneye abantu kuyimenya. Rero abantu ntibashobora kutumenya batatubonye batatwumvise. Nshobora kuguha akarorero 80% y'abantu dufasha nabasanga ku mbuga bakambwira bati muvyeyi twabonye yuko mufise fondation mufasha, natwe dufashe turi mu ntambara zimeze uko zimeze kuriya. Urumva rero yuko bifise umumaro. Nashaka kandi nongere ndababwire yuko bijya dukora ku rubuga ni igikorwa kimwe mu mwaka mu bikorwa dukora buri kwezi, kuko dufise imiryango myinshi dufasha, dufise abo turihira amazu, dufise abanyeshuri biga mu universite turihira, dufise abapfakazi duha imitahe, aho ni mwibanga ntabwo tubishira ku karubanda. Dufise abo tuvuza, ugasanga umuntu araje ati ndagwaye singira amahera y'ukumvuza, tukamufasha gutyo. Hari n'uwundi ejo bundi yariko ararengana araza mu rugo, umunyezamu niwe yamubwiye ati ngaha rero ati saba uyu muvyeyi araricari ku marira. Araza arambwira ibibazo vyiwe, nsanga afise abana 2 yahagaritse kuja kwiga kubera yuko babuze amahera yo kuriha kwishuri ngo umwe 15,000. Urumva yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona umwana atakaje kazoza keza kubera 15,000 ku mwaka. Uyo muvyeyi naramubaje ni none ubahe, arambwira ati mba mu Gatumba no mba kumuzinda, mba mu nzu ndi 15,000. Uravyumva yuko ati naho nyene hari igenda bura ukuntu ndabiriha. Uwo n'umuntu twahuye tuganira mugabo tudashobora gushira ku karubanda kuko akeneye nawe akeneye agateka kiwakeneye privé kugira ngo ibintu vyo ntibije kumugaragara. Rero bijya dukorera muri rusangi no kugira ngo bibe akarorero ku bandi, tuvyerekana rimwe canke kabiri mu mwaka ntiturenza. Ariko ivyo dukora ni byinshi buri kwezi. Yego. Ngarutse ku ndirimbo zawe, hariho indirimbo urukundo, indirimbo ejo heza, uriko urabandanya buno butumwa nyene ubwira abantu. Mbega nuwe butumwa wifuza ko community ifita kujana no kufasha guhindura aho tubaye? Nkunda kubwira abantu yuko ata muntu yobura icyo afashisha uwundi. Ntibisaba kubura umukire kugira ngo ufashe na gatonya, oya na gatonya. Umubanyi wawe ashobora kuba aburiwe isabuni, ushobora kumuha agasabuni akamesa impuzu y'umwana, ubufashije. Ushobora kubona umubanyi agwaye ukamufasha kumuvomera amazi, ubufashije. Ushobora kumva umubanyi yapfishije ukamugemurira ari umupfakazi, ubufashije. Gufasha ntibikeneye yuko ubanza kugira amamiliyoni y'amarundi kugira ngo ufashe. Akamo ntera abarundi n'abarundi kazi dufashanye. Wa muntu ufise umubanyi ubona yuko akeneye ubufasha n'umufashe. Naho woba ubana n'umuntu musangiye urupango rumwe,
ukabona iwe ntiyatetse kandi afite abana bavuye ku ishuri bashonje, watetse bahamagare basangire nabi wawe ubufashije. Rero akamo ntera abarundi n'abarundikazi cyane cyane abakristo, twige kugira wa mutima wari muri Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Nimba turi abana b'Imana, umwana ubwoko bw'umwana ni ubwa se wiwe. Rero twebwe nimba twitwe ko turi abana b'Imana, dutegerezwa kugaragaza ubumana muri twebwe. Rero Imana, nkunda kuvuga yuko identite y'Imana ni urukundo. Rero nimba ADN yacu ari urukundo, kubera ko tutarugaragaza mwishengero uwo mwicaranye, ushobora kuraba umuntu ukabona uti uyu muntu yaje n'amaguru, agomba gusubira muhira n'amaguru, ufise amahera mwisakoshi, muhezagira afate bisi kugira ngo ashime Imana ati Imana ndagushimira ko wampaye ubuntu ushobora gushika muhira ntarushe ku ruzuba. Ushobora kubona umwana mwishengero yamaza gusenga atabirata afise, ufise 15,000 mugurire boda boda yambare, uzobufashije. Bisobanura yuko tugaragaze wa mutima wari muri Kristo, tugaragaze koko turi abana b'Imana mu kugaragaza Imana muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo bazotumenyera kuki kuvyo twama. Rero nimba turi abana b'Imana bazotumenyera kuvyo twama. Ivyo twama nibiki? N'imico myiza, no cyane cyane urukundo. Mwisezerano rishasha riguma risubira mu rukundo ruguma rugaruka iminsi yose. Yego. Uzi ikintu gihambaye, ndashaka kumenya mu mutima wawe n'igihe kibano usengera. Ibikorwa byinshi ukora ubikora mu Burundi. Ubona Uburundi bumeze gute? Usengera Uburundi bumeze gute muri kazoza? Uburundi jewe uko naje ndabusanga nje nabonye nukuri n'igihugu ciza. Ni igihugu ciza. Ejo bundi narabwiye abantu ndababwira nti ubukene buri ku isi yose. Ibibazo ntibiri mu Burundi gusa, ibibazo biri ku isi yose. Mugabo ibibazo turiko turacamwo yaba mu mahanga yaba mu Burundi bidusaba gusenga. Tureke kwidodombera igihugu cyacu, ahubwo tugisengere. Dusengere abakuru b'igihugu, dusengere abajejwe umutekano, dusengere imbibe zacu, dusengere imirima yacu Imana izana imvura imirima yere, dusengere abana bacu bagira ubwenge kugira ngo ejo baze batubere umugisha, baze batubere kazoza keza. Dusengere abakuru b'amashengero kugira ngo bashobore kugira ubwenge n'ubwitonzi bwo kuyobora intama Imana yabahaye neza. Nukuvuga iyo tuvuma ikintu kiravumika, iyo duhesha umugisha ikintu kirahabwa umugisha. Rero hako tubandanya twidodomba, duhagarike kwidodombera igihugu. Ubukene ni bwinshi, imvura ntiri kwiragwa, ibitoro byarabuze, ibintu bitandukanye byinshi. Igitoro kizoza, ibintu byose bizosubira ku gihe kubw'amasengesho. Twebwe abana b'Imana niduhaguruke dusengera igihugu cyacu, ibyo tubona bitagenda bigende. Ibibazo bihari hano ni Burayi birahari, turetse kubura igitoro mugabo ibibazo birahari. Kubera iki? Turacari mu isi yanduye, turacari mu isi y'umubabaro, kandi tubeshejweho n'amasengesho. Umukuru w'igihugu yashizweho n'Imana. Rero twebwe nk'abana b'Imana dukwiye kumusengera kuko ari se Barundi. Dukwiye kumusengera kugira ngo Imana imuhe ubwenge n'ubwitonzi, imuhe kuyobora neza igihugu Imana yamuhe, kuko ni Imana yamwizeye imuha amamiliyaridi y'abarundi kugira ngo atubere papa atuyobore. Rero ni ngombwa tumukunde kandi tumusengere. Ego. Rero jewe notera kama abarundi twese dusengere igihugu cyacu, dusengere n'abakuru bacu, kuko ni jambo ry'Imana riratubwira ngo twubaha abadukuriye. Siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ego. Ndagushimire kuba waciye muri kino kiganiro. Ego. Tunabifuriza urugendo rwiza nimwasubira muri Canada. Murakoze cyane, mwakoze cyane kudutumira, kandi Imana ibaduhera imigisha idasanzwe, ibandanye bagurira, ibandanye batetesha muri byose. Mwakoze. Ariko imbere yo kugenda mu muziki
n'ibiki bikorwa bikurikira? Mu ndirimbo nk'uko nkunda kubwira abakunzi bakurikirana ibikorwa byanje, narababwiye yuko ntazokwigera mpagarika gukorera Imana kugeza aho Yesu Kristo azogarukira. Rero ibikorwa birahari, mperuka gusohora indirimbo ejo ni heza, ejo hanje ni heza, no mu mezi yandi 2 nzosubira nza n'indi nshasha, gutyo kugeza aho umwami Yesu Kristo azogarukira. Ego murakoze cyane. Ego reka tubashimire kuba mwabanye natwe mu ntango gushika turangize kino kiganiro. Nibaza ko mwashoboye kumva ibitari bike, mwashoboye gutegwa intege n'amajambo akomeye umutumire wacu yadushikirije. Ikiganiro cyacu tukirangiriza ngaha, duhana isango mu kindi kiganiro hamwe n'umundi mutumire.